Mu mabanga y'umuhuza w'abarundi harimo guhuza bene gihugu n'inzego z'igihugu hisunzwe agateka kazina muntu be no gukurikirana ko inzego z'igihugu zikora neza kandi ku mugaragaro. Ni muri iyo ntumbero umuhuza w'abarundi yumvirije bene gihugu bo muri komine ya Kiganda yo mu ntara ya Gitega aho yatanze impanuro y'ukugena ibibazo bafise vyotorega umuti. Mu bibazo vyagiye biragaruka hakaba harimwo abenegihugu bashoye umwimbu w'intete mu kigwana Ijesa mu mwaka uheze ariko batararihwa, abagabo bavyara abana bakabihakana, amabafatiye ku gitsina, abasimba inzego mu kuburabuza abenegihugu ntibabanze ku nzego zo hasi, be n'abajejwe intwaro ku nzego zo hasi badatunganiriza abenegihugu. Ku kibazo c'abarimyi bagurishije umwimbu w'intete mu kigwana Ijesa, umuhuza w'abarundi Laurentine Kanyana yasavye abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ico kibazo kugira ngo abarimyi bagisigaye batararonswa amahera yabo bayaronke. Ku bagabo bihakana abana bavyaye, umuhuza w'abarundi yasavye abajejwe intwaro gukurikirana ico kibazo, acahanura abagabo gukurikirana abana baba bavyaye ngo kuko kubihakana biri mu biteza umutekano muke bikanabuza iterambere ry'igihugu. Abo bana batagira base ntibazoca baja mw'ibarabara cyangwa baza kutugora bamayibo. Urumva nk'uyo mwana hana hamwe yanditswe. Mbega uyo mwana nivyahera atashobora kuronka yaje niyava bizogenda gutazoba hari umuntu atabaho mu gihugu. Ivyo byose murumva iki ni ibintu bibaraba. Iki ni kibazo cy'umutekano c'iterambere ry'igihugu. Nayo abantu basimba inzego mu kuburagiza abenegihugu be n'abajejwe intwaro ku nzego zo hasi badatunganiriza uko bibereye abenegihugu, Laurentine Kanyana atumirira abajejwe gutunganiriza abenegihugu kurangura icotuma umwenegihugu amererwa neza. Umuhuza w'abarundi yatanze n'impanuro ku benegihugu aho abahamagarira kurwanya ivyotuma bagiriranira umubano mubi hagati yabo be n'ivyotuma barabana ribi n'indongozi. Sozera iyo nama umuhuza w'abarundi akaba yatanze akanya ko kumviriza abenegihugu bafise ibibazo biharije.